abafanda aho muri hose murahari ko ntababona jesi ndabumva. Abafande bacu n'ukuri kw'Imana barafise ikibazo, kandi ico kibazo tumaze kukigaruka ko kenshi, ariko nta nyishu iraboneka. None biva kukiga yemwe? Ni ukuvuga yuko abashefu batavyumva? Oya, abashefu n'ukuri kw'Imana barakwiye kwikubita agashi ibi bintu bigahinduka, bakabatunganiriza. Hariho ingorane basangiye bose, ariko hariho n'izindi bamwe bamwe usanga bisangije. Uno munsi turi hariya mu ntara ya Karuzi, canke muri komisariya ya Karuzi. Voilà. Abapolisi bo muri komisariya ya Karuzi bafise ikibazo nka ca kindi duheruka kubabwira cibonekeza hariya muri komisariya ya Kirundo. Ikibazo ca cuisine collective. Aba bafande bagira bati ubu dusigaye dufungura nka kumwe twahora dufungura turi muri seyi. Bati kare umupolisi yahora aronswa ibifungurwa, ivyo bifungurwa agaca amenya ingene bitwara muhira, umuryango ugafungura ntabagisubira gusuma. Ariko ubu noneho ni nka kwa kundi duheruka kukibabwira kimwe cabo mu Kirundo. Ubu rero umushefu wabo no kuvuga komiseri ababwira ati mwanguha, ubu ntavyo kurya tukisubira kubaha, umupolisi wese azorira ngaha ku kazi. Ivyo bisigura iki? Bica bisigura yuko ubu umupolisi vya bifungurwa yahora atwara mu muryango ntibikiboneka, aca bifungurira ku kazi. Voilà. Umumama w'umupolisi yahora aronse ibiro bingahe nk'uko baba bavyandikiwe, voilà, yaca bitwara akabifungurira hamwe n'umuryango. Voilà. Abana bagafungura, umugabo agafungura. Mugabo ubu bati kizire tusubira kubitwara, fungurira ngaho. Igituma rero abapolisi batabona ingene biriko biragenda, bariko baratabaza, ni ukuvuga yuko umupolisi afunguye ku kazi, ikintu gica kiba aca ategerezwa gusuma ibindi mu muryango, ibindi baza gufungura mu muryango. Kandi kare ivyo yahora afungura yahora aca bitwara mu muryango, ntasubire gusuma. Voilà. Musanzwe muzi yuko basanzwe bahembwa n'amafaranga atari menshi. Ivyo vyabafasha. Mbaye ndageza ngaho, iyi ngingo bafashe yuko abafande bofungurira hamwe, iyi ngingo mwumva hari ikiri kwirafasha atari ikiri kwironona? Murumva yuko n'akazi bataba bakigakora bagononokewe, baba bariko bariyumvira bati none ku mugoroba abana ndabahiki, ku mugoroba nza gusumisha iki? Voilà. Jewe nafunguye, none abana baza kubaho gute? Umugore aza kubaho gute? Umuryango muri rusange uza kubaho gute? Voilà. Umusanze ngaho rero muri ayo macungu aciye agutako vya birandutsi vyose, ishavu ryose ari guherejeko wewe nk'umwene gihugu. Je ndibaza yuko ibi bintu ari intunganyo idatomoye y'abashefu mu gipolisi. Ibi bintu vraiment birababaje abapolisi cane. Noneho umuntu wese arabona ubukene busanzwe buriho, nca mwiyumvira kare wahora uronka ibifungurwa bigufasha mu muryango, mugabo ubu ntusubire kubironka, ugaca utegerezwa kuca gusuma. Voilà. Iyi ngingo ababijejwe barayisubiramwo kuko iriko irakoroga canke abapolisi ntibayakiye neza. Ikigira kabiri bahuriyeko bose ni kimwe ca wa mukate bahabwa. Iki kintu baguma bakigarukako basaba yuko cokosorwa. Nukuvuga ngo
bemerewe icayi, ico cayi barasaba yuko kubera abenshi baba bari ku mapozisiyo bataronka, basavye yuko ico cayi cabo cokwama kibashikira giciye kuri konte, ni ukuvuga ngo kikabashikira giciye mu mahera. Nimba bobaha ibihumbi bingahe bakabicisha kuri konte. Bidoga bavuga yuko agakate baronka ari agakate gatoya cane kadahwanye n'amahera bari bemerewe gufungura canke gufata mwakayi. Kandi nk'ibijanye n'isukari ngo bemerewe kuronka 1.5 kilo ku kwezi, ariko ngo barababazwa n'ukuntu baca bahabwa 1 kilo n'amagarama 200, bakiyumvira aho handi ayo magarama asigaye aja. Ivyo bikabacanga bakabona yuko vy'ukuri bariko baribwa. Aha kandi kuvyerekeye ibifungurwa nyene baravuga yuko bemerewe kuronka inyama 4 mu kwezi, ariko rero ngo baca bazironka 2 mu kwezi. Bakibaza izo zindi zica zija kandi bije yazo iba yarasohotse. Ivyo navyo nyene ngo barabiburira insiguro. Rero ngo kubera iyo cuisine collective, umupolisi bishitse akagura akandi kantu umutima ukeneye akagateka, ngo afashwe baca bamufunga. Ivyo rero bikabandanya bibabaza abo bapolisi. Aha turacari muri komisariya hari Ikaruzi. Abapolisi rero babandanya bidoga bavuga yuko abapolisi bakorera muri sekretariya ya komisariya ya Karuzi, iyo bishitse hakagira nk'akantu batumvikana ko na bagenzi babo badakorera muri sekretariya, ngusanga babafatiye ingingo zikomeye ngo hamwe na komiseri adashobora kuzimenya. Aha baratanga akarorero k'umupolisi yariko abaza ivy'amezi we 3 atigeze ahembwa, ngo baciye bamuta mu gasho, yaciye afungwa. Aho rero ngo yapfunzwe imisi 21. Idoga bavuga yuko abo bapolisi bakorera muri sekretariya ibintu vyose basa n'ababifashe mu minwe, ngo barica bagakiza, ngo kandi iyo sekretariya bayikozemwo imyaka myinshi. Aba bapolisi rero bakibaza bati none kubera iki abo bapolisi bakorera muri sekretariya bamira muri ivyo bibanza badahindurirwa amabanga ngo ivyo bakora kumbure bikorwe n'abandi, ubona ko baba bariho babishoboye. Bakabona ko biva kuri uko kuntu nyene abo bantu usanga barikomeje, ugasanga hariho ibintu vy'amanyanga baba bazi ingene bikorwa, bigatuma abari kubakuraho baca babagumizaho kubera ivyo bagomba gushikako bica biborohera. Ikindi abapolisi bahari Karusi bidogera nuko ngo umukomisere wabo abapfungira mu gasho k'abasivili. Ivyo bakaba babinegura gose. Kurangiza abapolisi basaba yuko abajejwe ibibazo vyabo mu gipolisi bo batunganiriza kugira ngo bakore akazi bagononokewe, kugira ngo bakore akazi bafise morale. Ibibazo vya cuisine collective n'ibibazo vy'umukate, eka noneho n'ibibazo vyose bashikirije bogerageza bakavyigako, kuko abapolisi baguma batabaza ntihagire ubatabara. Iri shavu nta handi barisesa atari ku banyagihugu. Rero kubatunganiriza murumva yuko bifise akamaro kanini.
Imana nibahezagire mwese. Reka twibananize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Kandi umuntu wese ataragira subscribe ku ishure ry'abarundi bose nayikore, afyonde kuri jeme, voilà, hanyuma afyonde no kuri kakazogera kugira ngo ivyigwa dutanga buri munsi bizomucike. Tugira amahoro ya Kristo. Muti naganze mu mitima yacu.